Bitumura kagogo nkayo ngo. Mukamwanga. Ubu mushinga kujo ubwo buzira kwimbari ngo muje kunsaba. Ubwo busura imbere gacyashonje neje nije mpazi. Ubwo busura imbere. Uye warandani. Nta musi n'umurigero somera mu barabara. Uciye usubira n'inyuma. Ntuja no kugura bijuma hariya. Nta buryo wokwiyumvira ubasukarundi kurya mudamu wawe kuyirirwa yicaye hajya. Akaje abandi bariko baraja mu bihugu by'Abarabu. Sara. Siya kubona mugiye kuzana abana bo mwisite bose muza kwamura benda kuzubende ngaha. Mbona utigera ufata no mukubuzo ngo kubure. Je ndakubwiye ntuzoca umbona. Awe ntubona ko wakuze urindiri yiki. Amurasa musha. Nibiki mwe? Samurifata nk'ubwana butagira inyoko. Hariho ngayo mutora kadoba mamwaje kuzana amazi. Sara. Ndimo ndavuga icyongereza.
Mbe bakora bane ngano genda nko kumengo sinzi uri kuragenda mwibaraba. Oya mwihangane je ntacyo ndagenda Nibe bato gusavyigendera. Kuburyo tumva n'ikengeri umuntu akavuza ntubise n'abantu uri umugabane nkuko ubwanwa kwera. nasamaye namwe nyine bamwumva basabye Nibishatu mengo nibyabungere nibarabara nyino kanegeka. Nikengeri n'uyu ufata nabi ngo ni kubera umushiri barabara n'ibya twese Yuri gori wenyene. bari koreye twese abanyagihugu twese Bari bukoreye to byagende bwantabwa ndahide vile imana. none nagira niwo watangwa gutangura kuko ni mbere Nziriza mugabo. We ndumburi no akagaye ugenda mu barabara nko kumengo nigi wawe. Ujya ngo gutatura mbe ugiye kukazi. Ibikoresho ugiye kukazi. Abo ni byo nganda guhodesha ubakazi nyabandi. Ibyo nganda guhondesha ugira yabanzurindire none ndakubwiye nkubi ne kutumva mani rego ngana n'umufu nenda kugonza ukarambaranga no byo babyiza mugusaba akazi bakoresha barira ntacu nasabye muri abavyeyi basi imbabazi muri abavyeyi basi muri ba papa turi bandi muri ba ba papa ba nabubashe basi hano wabonye hari muso muso oya ntawe ande sindona uri wayewe uwo hari yari ikofero mengo wotamakara ntacu uragenda wumva neza amatwi wayakuru gutuye hajya nacenda kugonga ubunyene pye wari kusanga warambara yemo ngiki ni icumi kikiravuna uragenda warangaye ibishatu mengo nibyabayeke itumura akagogwa nkayo ngo ukamwanga ubu mushinga guje ubwo buzira kwimba hariya ngo muje kunsaba ubwo busura imbere gacyashonje neje nije mpazi ubwo busura imbere ngene bwira kaje kwaro kubakinisha nashaka ndabu iyi ntwaza ja zamura twenga we ntugendigadiko ndabagurira mwe ntimugira ikibazo mwarashomboye mwararose n'abakunda ba Amanda kubwingorane nubu nabushaka wabonye bwabo bibazo twiga ushaka kunaburira ko ni mbona tangura unzurira ayo maso none kusanga basi jewe nimba ndimo kabukushi kujyagagura abana nabo izo nzira karengana ndaguhamagaye gaho ugiye tubware nk'abantu bakuze je sinamenyereye umushiha wo mu bana nararetswe none untora unkwega impuzu we niyo wanguriye we ntubona ko yari yo mfise yo gusenga ubu we nwayitabura uzocungurira iyi papa sa cyari ikintu kintangaza kandi ndabibona neza nkongira nkabibona burya muri iki gisagara tubayemo nateba ngaha mu gisagara umugabo akenye muri ugo gwari go gose usanga ari umugabo aciye bugufi usanga ari wa mugabo nce bugufu ngendereko naho muhera cha mutugena jewe iwacu suko tumeze ukaze ndakara none usara ukenye wotunga ho twokuboneraye uri twokubona warana nk'igisiga hejuru je ndi umuntu w'umugabo rentegezwa guhagararira ubwo gwanje nk'umushinga ntaye uruhagararisha inzo nduru nayo majambo no kuzushihagura abana none umwega icatunzani no ku nkozi iyo bimbwirira mu nzu sinari kubyo abajya bana babasa nimba hari ikosa ukwiye kwirinda kirazira kwereka abana yuko kirazira kwereka abana honyine ibyo mu rugo rwawe nimba ari nikosa nakoze ubukwiye kurimbaza ufukamye byerekane ko wicishije bugufi ukambwira ati mushingana byagenze gute nkabona ko uri umugore w'indero basa icyo cyubahiro urondera burya ntacyo wabuze mugabo baragikorera nimba ushaka nzaza nkukumba hasi umugore akukumba hasi azanirwa ikirato akazanirwa rasi akazanirwa kira kintu cyose ibintu bikwiye je rero nzanirwa navura nsanzwe n'abayiyarara asubire nzanirwa navura nk'iyarara je nanje ntako ntagira nteza meranje gusoma hamwe byo muri tuvyihoze sa meranje gusoma ari wayashize
nawe uyansaba nkaho umenga urafise aho wayabitse canora nkaguha None papa Sarogomba akunkora mu nkobo none papa Sarogomba mbwe ko je nuno musi nukuri je nsubira kugira korera gusubire kumfyikirira mu matwi je candagutabirana na bijya byana byawe ejo wamenze ngo ni nari kamarike abana ngo babone ko ngombe ncumbe atabufu buhari none ngirikije ko ngenda n'imodoka ubuzigaho kwa kungoma ngenda nambaye nizo gusenga mvuga ati aho mu boss ni yaza gucagura aza kuraba wambaye neza bansora mu ba jumenga ahubwo nsigaye mfise iceye papa Saraje nakubwiye ntibasi ubuzima niba bwase bw'ibujumbura tureke kuba ahantu tudashoboye tudugera uguri wanyu ndime hama ibindi bihere biheze Yesu yavuze turindirire mu gisagara no gutingira hanyene aha ajewe aha abatahampambye aha je ntaho nzoba nukugwana mpaka jero mpereza arasivye bindi urime arihe nyene nakubajije wayashitse none papa Sara umugabo arinza avyuka mu gitondo none abagiye kurondera ke tagiye kurondera amafaranga je nanje ucumbwira ingene muri abo bana je nanje subira kubigenza je nakoze uko nshoboye re nta nijana mfise kandi bawihangana umuntu akubwiye ko yabuze uvyihangane nyimba hariho nagafu bwira turabukoza amazi ushashiramwo papa Sara nyagafu none kavuye ejo mu joro nze mbura ko ncupana ubu ntonce ndakaro sawa basi nje kuyiba ushaka nje kuyiba mbwira nibanyica naho nze ndabe yuko ni ntataha muri urugo we uzobishobora arega papa Sara umuntu yopfuma hemuka muga gasumira abana none kanzoba ndambara nje kwiba wopfuma hemuka muga gasumira abana none papa je namana kubwiye basi dupfuma tuduge none je cibyo bintu ntavyo numva ibyo bigongwe vyiwawe nivyo nkuyu mubanyi nawe yirirwa aranshiriramwe indirimbo z'agahinda nkaho umenga twarapfishije je umviriza ndakubwira nta kintu na kimwe mfise uno munsi kandi tube twubahana papa Sara kakwigirisha n'izina ry'Imana ndabizi papa Sara ubu hageze aho nso none papa Sara wambwira gute we kutashe mwa bano bana nukuri n'umutwe ukonye n'ubwanwa none nkuje hiye iki none wewe ntuzi kurondera none ukaja kurondera none hariho uko mba ntakoze none papa Sara ntuva mugenda kuri kotebu ukazura tora imizigo y'amashu n'intuze basi naho wobibura wopfa mugenda basajya kuri kotebu ukazura tora ikijumbu kimwe basi niho bana bitanu taha inda basi kugira ngo vyorohe uzozura ntahura uzozuraza tuvyukana mu gatondo tujana kurondera none ga mama Sara je ushaka ngire gute none papa Sara wabuze ntarasiyo ukazushika urya abana imitima umugore umurya umutima nta n'ikintu basi namunzaniye burya ndakunda basi nabo abagore babakubita ikofi muga babakubise mu nda basakarasiyo none nkaje ubona ko nini mwe ndazirika imwana runo rugo ntacu rimwe uragira mama Sara jewe no kuri kwimana basi reka ndakubwiza ukuri nk'umuntu w'umushinga ntahe kandi tube tugerageza gutahura je basi ndakwiye amasengero ntako ntagira je buri gihe urabizi je buri gihe ko ntonda kukaza ariko ndagenda abandi bose barabacagura je nta numwe yigera nugusenga twirukana umudayimone w'inyatsi nta n'umuntu bakinyerewe ngize ngo ndataho uruvura rwose runziduke bahazwe kungongera mu nzira none papa Sara yaba wazuca bugufi basi nkuko nyene mugabo udashika unjagagurira abana nanje ngucushika unjagagura tugira inzara rimwe natujya tugira n'uruguhagwe wawe wowe wumva wowe ubuzima rwose ati bwamwo gute basi yaba waza wicishije bugufi nkuko ukavuga ati mugore nabuze mugabo arinda kaje ngaha mba nabuze ingene nifata kuja kuririra imbere y'abana hose ikindi kibazo babisaba wihagarare ko nk'umuntu urire ndire none bizoherera basi papa Sara ngende mpende butike gasongo ndamubwire ni mama heri umugabo w'uciguma mu nzu ntuzosubire neje guca kwajya kwa bijya barabara cyenda mugure ku mugabo wanje yarose akamisi ame ikiro cy'ibiharage n'ikiro cy'ubufu ndamuhende ko tuzoyamuheje umugabo uciye wiyaranja mu nzu nimba ujya munsi y'igitanda kuburyo n'inyoni itakumvuga kaje iciza cyo kurongora umugore w'umunyabwe nubwo bwenge wari wabushize ako kantu kikiyumvira genda ugakorereko botike ugenda umushireko kubera uri n'umudamara ugende wipfishe kwa kundi kwiwawe je nanje ndi kwinyegeza sivyo nyobewe nzotuma mara n'iminsi na umusabe nk'ibyo twoga iminsi 3 nzotuma mara n'iminsi 3 ntasohoka wisubireko ico nyene wiyumviriwe ugikora reka papa Sara botike arankunda gusa urumva tumenyeranye cyane aho nyene agukunda rifatira papa Sara tangura byane mu by'ubusohoka none uzomwihagutse uzoguma mu gikorose akureheje cy'umubyeyi ati banza mpakaro ko muceri nje gutekera abana ndaje n'ubwenge gira tubanze tubeho iminsi yisunike
ndaruha gafonde kumusige Acho ugende wazimyoye fresh ugende watonoye uri umutonore. Umugore w'ubwenge. Ije narongoisha. Umugore w'ubwenge nuko nyine abakwiye kuba. Ahubwo umviriza ndakwereka. Hewe. Nene watureka kuzanira agafusa n'abasumwe ndabona umengo urarusha. Oya, urabona mzee. Je basi utwo dufaranga wagirungurire mwako kuntu. Uraza gutuma numenda dutaha. Cyose kibazo. Eka baguhe banzuzi nyenyota. Oya, nta na kimwe jerega ndafunze. Urabona ko turi mu bihe by'ikarema. Je ndafunze. Nukendera umuntu upfunze. Nyene turi mu kababaro ka Yesu ntuzi ko ari mu kuzuka. Atuzuka ku Pasika. Sawa, ariko nta kibazo mugaje navye kunezera nk'ungende ukagenda umwereye. Ariko shitse batarahisha igategeza umwere base niyo furusa naso ukagenda winyoye. Sindakugayiye gusa nk'ubu ngiriye ubuntu. Kavuga tutwo tuntu nagira nkugurire mwakanyobwa ari kandi atuguhe zo guhitana agafana k'abana canke nakajumbu k'abana nukuri kw'Imana je no washimye ivyo byonyene biba bikwiye sinokwica umunsi. Sawa urakoze mugabo. Cyo nyakiriza iryo jambo cimbo menga hari kindi kintu utari bwambarire. Ibibazo byo ntivyobura. Ndabizi ngaha ndinze nza kukuraba burya je mba narengewe. Kandi urabizi we twakuriye ahantu hamwe warabonye ubuzima twe twakuriyemwo kuntu vyagiye biragenda. Gusa je no kuri ewana urugo birimo biranga. Ntako ntagira ntako ntita kubiti no kumabuye ariko nta kintu ndonka ndasenga Imana ngiranjize muri liste noire nta kintu na kimwe nishu ntako ntagira je byarazi nimba afise inyazi nawe mutume mungira ku bapastori bazi muzenge ndabe yuko nanje nzomera nk'abandi mugabo ngaho nakiriye ahugeze uvuze menshi mugije amanyamukuru ntacyo washitseko. Ijambo nyamukuru nifuza yuko woraba ikintu ufasha basi nanje mu muryango ndabe yuko nogira ijambo kuko bunsigaye ntaho kamengana igikoko gitashe. Abana basigaye babona ukamenga babonye ikidudu menga babonye igikoko basi nanje nshaka kugira ijambo rabe ikintu womfasha. Urabona mw'Imana yarabahezagiye mwica ahantu heza ubu mwarateye imbere kandi si ukuvuga yuko ibi byiza natwe bitotubera ahubwo nuko Imana itaradutera iryo teka. Gusa basi muri tumwe mushoboye nta na kimwe mwamukoze. Urakoze. Ariko ngarutse ku jambo mvuze kimwe ibibazo mw'isi n'ibihera kandi iyo umuntu afise ikibazo yiteguye ko kigomba gihera. Chuti yani twese naco twahaye Imana kugira tugerenga cinezere kisa n'ijambo rimwe uvuze ati gusenga urasenga nuko Imana ishura izokwishura kuko vyerera igihe vyerera igihe kandi Imana itangira kwihageze ntukatitamo kuko iyo burya turi ku murongo iyo umwe yigiye imbere akava akaronka nawe uri kurigira imbere uwundi ko ashikirwa nawe uri kurigira imbere. Ni kuvuga rero nimba utarashikirwa ntukatitama ngo habe witangura kwitwara je mu barumenye bahe. Oya kuja mu bapfumu byose nabikora ahubwo ikintu nshaka urabona urugo ni babiri basi na madama tumaronka utuntu akora mumfasha ronke n'utuntu akora tutume turondera turi babiri basi turi babiri hoho biratuma ariko ndi umwe nyonga ikinga canke nkakora ico kiyede nta kine kiyede coco ewa byarase. Sawa none ingorana abarundi dufise niyi umurundi aje kukubarira ikintu aho kugira ashike kuri ico kintu arinda kuzunguruka nimba yagenda ingoza kandi guca mu za mwaro yakazunguruka zagenda dudurira ko ikibazo cari kinzanye mutama niki nyumva ndagishoboye ndagikore ntagishoboye bakwete naco shoboye. Je ikintu canzanye nyamukuru no kuri naje kwako gufasha nyene umfashe nabwiye ko mu muryango bidahagaze neza nukuri ico mfashisha cyose je ndashima wo bukote ego gufasha ni bwishi none ntuvuze ngo bagufashe
nshobora kuguha impuzu sinzonagufashije urumva none ndashaka kuguha ibido tugenda ari kuvoma amazi nkeneye amafaranga sinakora ibyo ubu nkeneye amafaranga impuzu zozo nkeneye amafaranga cyane ndanezerewe naho numva uje kunda ufise ibibazo ndanezerewe kukubona gusa biranezera twaherukana kera nyene nahora ntinya gushika ngaho iwawe nagira n'isoni z'ukuntu nzoguturukira n'ukuntu warunze none hajya umuntu aguma ari umuntu abakenye abadakenye aguma ari umuntu ni ukuvuga rero we niwe wikumira imana yitwa ntanzigo kandi imana ntacyo tuyagiriza umunsi nyumva uhezagiwe ntukikure kubo mwasangiye ivumbi cyangwa mwasangiye ibijumba vyokeje uyu munsi ushobora kuryama uri umutunzi ejo ukavyuka uri umukene ushobora kuryama uri umukene ukavyuka ejo uri umutunzi birashoboka hari umuririmbyi yaririmbye ngo aho biraye siho vyirigwa kandi naho vyiriwe siho birara rero icatumye untinya kiri muri wewe ariko ntiwari ukwiye kuntinya nk'uko twarukanye naho nari ndagukuriye ntiwari kuntinya sawa wabaza ati mu mwanya twikenuke amafaranga nakwaje ati none ahubwo domaka ikibazo angahe ndaguha igihumbi ndaguhe bibiri ndaguhe bitatu angahe uravuga ati je ikibazo fise niki kandi bivanye n'ubwo mbona ndiko ndabamo ndose nkaya nogabanya utubazo fise uko ibibazo by'umuntu ntibihera wafashe wewe narinje waronje dusubire muhira rero kandi ndakubonye hagufi oya cha dusubira muhira jewe sha urabona habavyira basamuna nigomba igihe nanyije no kururaba nyine kwa kuntu wamungenze oya je no kuri habavye Nimazine nabonye utaje narinzi yuko uno munsi nyewe imeze neza twahendahenze ukuntu yari yikuye wa muntu wanje oya ariko rero uno munsi vyasi ariko bintu nta mahera nagenda nyese biragenda gute dusubire muhira oya raba sumira nyine tugenda ndabona dukeye Hani kwa vyomba no nasinze bandaza nejo erega hajya muhira wawe n'inkiwa ejo ntiwaje erega ndanihuta rabasha urazi ko abana bavuye ku mashuri usanga batera indoro cyane nico ndimo ndakemura nanifise vyinshi ahubwo nashaka tuyaga ariko bivanye nuko umwanya uri muranjana ndimo ndihutira ikibazo cy'umunyeshuri niyo mpamvu nashaka icyo kibanza kivemo amatorendere umwanya ukwiye tuzoyage ndakubwire n'ivyo nari ndaguteguriye kukubwira atari ivy'amahera none imisose n'amahera azogera igihe idosiye yo kwamasaba amahera ahubwo hariho idosiye nanje yo kuguha oya reka none ibihe bihinduka zoba vyagenze rega ntawuhora aho yabaye none ushaka uje hehe kumengo urihuta gose nshaka nkamba kambe ningoga ngaburira umwana agende kw'ishuri kandi no munsi kagenda saa sita ahubwo avuye yagiye mu gitondo mugabo avuye akabibura aca ashikarira basi kugoroba uraza kumubwira basi kugiye ahantu uze guca ntacyo mugarabo nkemurire ukeneye nkangahe basi gusa n'amayana agendanye vuba
hama nagenda nyino musi amahera nasize ku meza ko ahantu nari ngiye sinzi ko arishaza gufasha Ani menshi. oya Haha. Nta gusesagura. Urakoze. Baye rero. Uchugenda ahoraheze cyabonye amahera Umve rero nawe. Sabawazi. Wowe nawe ugomba usarishe. kuba ari mwibarabara Rego murage twibashwi atunyegeje atari uye warandaniye nta musi n'umurigero somera mwibarabara uciye usubira n'inyuma ntuja no kugura bijuma hariya ikindi naco numva umenga nakubwira inama yataciye ubwenge twumva yuko atabadamu bagenda guca ingero basokuru nibo bagenda ariko nta buryo wo kwiyumvira basukarundi kujya mudamu wawe akuyirirwa yicaye hajya akaje abandi bariko baraja mu bihugu vy'abarabu ariko muzehe nawe aho basi urabizi ndakubaha basuri nka papa jaho basi ncasporza yuko umuntu ambwiye ico kintu ca numva umenga arimwe aranshinyagure none mbuza amahera y'irasiyo y'umurya nokuraho amahera yo kumurungika hanze ndimbwimoye ukunye numbona ndimbwimo nta kintu ntaco nirengeje intuguta yonyene niyo ndonka ko muzi aho kuronka amahera ndonka intuguta cumbwira ngo no murungika yo teka yaritewe nande mbiza mwana wacu ndakwereka impanuro urakinyemeraho ko umurungika cyasi mbonaho vyoca jewe nukuri ikintu kijanye n'amahera asha ndabona ko ataho cyo yoba nukuri mbiriza ndakubarira mu bagenzi twagiye twarukana naho nenda bakuriye ntukibafishe bose ndabafise none ko umuntu ari uyundi kandi umugenzi umubonera mu kibazo ntiwobitura ukaraba ico bufashe jewe k'uyu mwanya nk'uko ntumbereye ndakwemereye 150 150 ndabikwemereye woyampa nyene neza uri papa ukivuga uko ndagusenge woyampa dusenga uwiteka wenyene gusa urayemeye neza kandi natwe mana uranyishuye natwe twahaye imana irambire imana ikongera imyaka 100 wibereho ukomeze gutagata uzoya ndabikwemereye uramvyaye ntako ntari nagize ntaho ntazungurutse uwo nabwira wamenga nimbwisuze mu muyaga bakarori bagasupari reka bavuga baradi burya abantu barabakera umuntu w'uburaja kumubwira ukabona kwishura hakizizina nko kamenga nta kintu uri muravuga ariko we nukuri ndakomya amashe aho nkuye habi aho je nzotuma niyaranja yandi nzotuma ngurisha n'itongo ariko mbona umugore natwe tubayeho mu bundi buzi kandi nkironka bajya nyene bansuzuguye rindira bazobona imana ntanziko yego imana ntanziko izobikora murakoze cyane rero wewe iruka numba wogurisha bukana numba woronka mu bagenzi ukabona uyarose jana n'itanu z'uritori wanje yego mu bico naganda kubarire uko wambariye ati umeze nabi reka ndaguhaye ubufuka ijoro rimwe basirarira ipfuye ko shantana kimwe Jesse no kuribagira kuko umuryango wanyu n'uwacu twari tubanye neza yaraza ubufuka abana aya yose ni gwanje yimba mahoro uri pape yo ashimanira naheruka gukora mwaya mahera mu mezi anaheze yo mana we muze no kuri kwimana guhezagira igusubiriza aho kuye amen mahera yari yaranyase navuga ati none nzosubira kuyakora ko ndabe ko umuvuko utatobotse nanatakara navuga ati nzosubira kuyakora ko ryari nukuri ahubwo bayi usigara amahoro uramutse abandi yego musigara amahoro ariko rinda ndakwigiza imbere oya naho utoza nta nakimwe reka nyaruke ntaje murakoze sawa
Nyiragakeje. We ntavyo watoye? Ndahawe. Wewe ya mazero yawe. Sanga yo mw'amarineti. Namusarasa 8 kw'icumi. We ni sawa. Za muriga. We aho ni sawa nje kugurira imbombo ndabe na. Wayabura bitora 5 kw'icumi. Wabonye rero kutange huzura amanuka 5. Ahanze mu misi zozaba ari 3. Kandi we wishinga ibintu vy'imitwaro nk'umuntu w'umumama. Sara basigaye baguhadera ukaza hakuyikora ukirigura kina kabariko ngaha. Wabonye ko usigaye uronka ubusa. Urumva ubuna turose no musi ugacuzumbwira ahandi hose ari ubusa. 2 kw'icumi ubusa kw'icumi. Ibi navyo ngo nibi. So awaza gukura yayo masosha yirirwa gupfunuka kugira nawe ko mwotera imbere namwe muca mwirirwa ngaha kuvyo mwirirwa ngaha. Tero budeo mugende kuvuma. Oya ntundabe nkuko kandi we nama nakubwiye wewe. Ubusa. Hamagara ngusubire ku nzoga uzomusubiza uti iyo nimero ntishobora kuboneka. Satani naguhamagara ngusubire ku nzoga uzomusubiza uti iyo ku ngoma ariko tama ariko ngoma tama ariko wene wigera uryoherwa tama yaraneza ikisirimba dushimira Imana kira tamba shaneze mana ho wantu tamba ikisirimba ariko ndakunungwisha oya ndakwingize byawe umvirize ndakubwiye dutamba agasirimba wa mana ho wantu